Bonjour, turabasuhuje aho muherereye hose. Rero uno munsi tukaba tugiye kugaruka ku majambo akomeye cyane yagiye avugwa na Perezida Evariste Ndayishimiye. Turabasaba gukora subscribe kuri RD News kugira ngo ibiganiro tubazanira bise birahita bibageraho. Tudatinze cyane reka tubyumvirize. I have trust that faith that together. Ibisuma nivyo binebwe vya mbere. Kubera iki mutwara imikawa muri mwese ufise ikawa ibihumbi 54 n'abari ku rutoki. Ubwo bwenge muturira mu gihugu iyo mwabukoresha muti duteka umutwe bitambere. Hari ico munyagiriza. Sawa kiziba muri ko murandenganya murenganya abera gihugu banje. Nanje nzopfuka imbere y'Imana nisonzeshe. Imana izomenya urubanza iki. Twaje gukora iki mwambwamwe ngo twaje kurondera ikori twebwe bwa ngo mwaraririye mwambwamwe ngo twaraririye twebwe bwa nyari cyubahiro mukuru w'igihugu wahe shiriza amenyo nyari cyubahiro uri kurica bene gihugu ndagiye ko rero muri ko murahenura igihugu reka natwe duhangane nawe n'abazobasubirire ejo bavyumve. Umuntu wese ari muri societe de production ya leta tugira duhangane turariko azotunebwe na jewe tuzohitamwe utangura gufuka tondesha ingabo natwe tondesha ingabo tugwane ndumugwanyi tuzohura tugwane rero tugwane neza. Umuntu wese ari muri societe de production ya leta tugira duhangane turariko azotunebwe. Thank you all for your attention. Long life to East African community. God bless you. I have trust that faith that together. tuza kuvuga ubonye ninywereye akavinyu ngurumva rero ngo bari kwara ngo yatubujije kumumuvinyu ngo rero kwara unwa jenywa mu byo ndondeye wewe uracari hasi ya iringana ninge nungana Rero ndavyemera ko ntunze kuko jewe mvuze ntuno munsi nginkoko kandi ntumbaza gukugwa ngahe mvuga nti genda mutora inkoko hajya mu mbagi mvuze ntuno munsi ngimbata ndaja ku imbata mvuze ntuno munsi ngira ukwavu abagenzi baje kundamutsa bavuga hewe tora inkoko zitanu ngaho mu bagi mvuze nginyama y'ingurube ni ingurube mvuze ngiyinka ni kuryama ndafise inzu abana ndabarungika kwishura ndaga ntuzi ubwo bukene je mbwira wandusha itunganira icakora ntakora n'igiki ishatse kuja kuramutsa inshuti mu ruyigi ndohokirayo urazi imyaka namaze je ngwaye kwashi kugira abene gihugu mwese mumerwe neza nere mwebwe muri iki je mbwira ingene jewe nogwara kwashi nk'abamayibobo kubera abene gihugu hanyuma no munsi ngo jenje ndabarya kandi ababarya ndababona ndabivuga kuko naje ndemurimwe w'ikawa Chende murimwe w'ikawa ikawa nta kintu kigoye jewe kuko mfise zisigaye zinanira gusasira kabisa kuko sinshaka kuronka ivyatsi bikwiye iki aho mvuga nti basingira rero shire kwa mase nsasiza mase nta kandi ibisuma nivyo binebwe vya mbere kubera iki mutwara imikawa muri mwese ufise ikawa ibihumbi 54 n'abari ku rutoki. Ubwo bwenge muturira mu gihugu iyo mwabukoresha muti duteka umutwe bitambere muteka muteka umutwe bwo kwiba igihugu kucica igihugu cyo cyitera imbere. Ago abantu b'abakene nibo bambere bishima aboro nibo bambere bishima je nange muri Amerika jana n'abarundi nibo baracatwega je nagiye jewe muri Amerika ndazigene hazimvye muvango buzima brazil borazimvye muri Amerika nyabo urazimvye je rero shitseyo ncaja kwisumira ngira mu magazine gusuma ivyo nzoga hanyuma ndasuma ndazana bimwe nditekera ibindi naguze ibihiye ndabishira muri frigo babahungu utanka twagendana baja mu restaurant imisi 3 bari baheje kuyatema y'amahera yose ndakubwira banywa ahantu henekene igugwa $4 nanje ikaziye nari nayiguze $6. Yarasomye rero ndavuga nti ngira ndabe abami bose batwaye banditse muri Bibiliya icabafasha ikintu cyatumye bamererwa nabi bagakugwa ku butegetsi ndabisubiramwo neza ndaba umwe wese ingorane yagize
kugira ngo nce menya ingene nzokwitwara nanje imitego menya ahiri umurongozi ntaja mu bagore benshi nk'akarorero. Salomo sico camwishe Salomo, kandi Imana yavuze ngo ntaza uzoba arogora ntazaje mu bagore benshi kuko bava mutwara umutima akibagira gukorera bene gihugu. Mugubi indongozi zubu nizo zambere zija mu bahabara kinyoma kirimo. Abarundi ndazi barakunda urunwa ivyo twebwe ivyo ntitubibazanya, ariko je yonge mu kindi gihugu emwe simvayo ntize mfuma niga kukanu gatoya. Naragiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, icigwa nahakuye natumye ntigenda mu ngurire ivoka bayiguze $5 kagavoka gatoya. Cavuga none ndayifise muhira sifise $5, fise ibiti birenga 100 vy'amavoka mu rugi wanje honyene, fise ibiti 7 vy'amavoka. Chese nigira muri ivoka none wumva fise amaherangani. None ico dukeneye si ivoka, none ivoka y'inyabihanga kajya karuhere kagurwa $200 muri Amerika ugacukagura $5. Siyinda gusa sivyo arikeneye sirebezwe dolome. Aho inyabihanga hajya kw'isoko isahani y'inga basize kwa kanyama nanga ararenga 2 hari kwa kanyama. Yita umubirigi butunze kurusha Uburundi. Aha mu Bubirigi ni giki Ububirigi bufise Uburundi butagira? Ikintu Ububirigi bufise Uburundi butagira. Basi barafise neje natwe ntayo tugira. Barafise imbeho natwe rudafise. Impano rero zirabaho. Hariho umuntu atazi gutera inkuru ashitse ahantu adashoboye kugira urusaku atabishoboye. Nuvuga kugira avuga ikintu ngo hewe ngo nakabura muzi ngo iyo ni inkuru rero ujya naka ngo twarigeze kugendana ngo iyo ni inkuru. Adashobora kuronka iyindi inkuru atera abantu nyene bakumva yuko yaramaze no kumpa proforma yuko tugira twe imporoti sazi zo korora rero original nk'abantu batumva gutyo itungana nimuze kuri fahe. None ikiro c'imisi babibaza ko ndakigurisha ngaha aho za kongorera abibaza ko mpibumba $300 nkaguha n'ubworozi bukomeye. Rero umva rero ndi mu amatere wa vyose, uje mu burimyi ndiyo, uje muri tourisme ndiyo. Ikintu cananiye no kudandaza, nadandaje amagi gusa. Nariko muciye mutwenga kudandaza rega kudandaza umudandaza nta producer adandaza ivyo abandi ba produce. Je rero byarananiye kudandaza, nadandaje amagi gusa nshiga muri primaire. Nariruka inyuma y'imodoka, hari abantu barya irigi bagaca imodoka igaca yigira baregera haje imodoka igira ipfe hasi agaca atora irigi gaca igenda tarishe ukiruka inyuma yayo bikunda sishaka kuvyemera. Muri mwese ari ntararenganywa muri mwebwe. Je nibaza ko muri isara ta muntu mwararenganywa kuko iyo mwamaze kurenganywa mwamuzi ingera karenganyo kababaza. Jewe igituma ngwanya akarenganyo ndakazi ndazi ingene mbabara iyo ndenganijwe. Ze kurenganya umunsi umwe ndabe yuko babara cyangwa utabara. Ubu mumenye ko tuzobaha imyaka 100. Muri mwebwe hariho ndari ikintu, hariho ndahigiturira, hari n'umwe jewe ndigera nshira urubanza rubi, hari ico munyagiriza sawa kizima muri ko murandenganya murenganya abenegihugu banje, nanje nzopfuka imbere y'Imana nisonzeshe. Imana izomenya urubanza ico. Mwaje gukora iki mwambwa mwe? Mwaje kurondera ikori twebwe mbwa. Mwaraririye mwambwa mwe. Mwaraririye twebwe mbwa. You will move out of this house.